sinema ariko nza ntanga gasupu ku mamedia mu Rwanda ni gute mwebwe tubaha agaciro abantu banyu baje mu Rwanda hasaki abari abandaground cyangwa upcoming siko tubakira nk'abami bro siko ariko Mimi Mirelle murazi neza yuko muri East African ariko arabajugumiza muri sinema ya East African ariko ngaza gutangazwa reka ndababaze mwebwe nyene mwamudisinze nde muntu amaze kwambara mwene kijya kirato mu mahera bambwiye ndemeza neza yuko baje ba promoters benshi turakwiye kuvyanaliza neza tukaraba ati mbega bajya abanyarwanda bakurondeye iyo bandondeye bakantuma ko nkagenda bampamagaye kugira ngo bakorore izina ryanje canke bariduze kuko nimba bampamagaye ibintu ni bibiri wasanzwe akundana na Alvella uduha makuru yuko bagiye kugira ubukwe bagiye gushinga ugwabo ire nini Imana ariyo hamwe n'umufasha wiyo barasubiranye mu rukundo ariko sivyo naringiye kugaruka kubera naringarutse ko kuri ire nini Imana ariyo kubera ari manager wande abantu bako baravuga yuko Sadbi ashobora kuba yara boostinze sinza kuvyemeranya nabo cyane kuko uragena umumbarire umuntu umugabo yitwa cyangwa umusore yitwa Mihosho ati uramudufatira neza Alvella muhimbare ubwo rero nibwo butumwa wazanye ariko nani ndaza kuvuga ati ariko amwe mu makuru nagiye ndarondera ku bantu begeye Alvella muhimbare baraheza barambarira ati reka ngaruka kuri ba Simbizi bro siko Simbizi arashobora kwifata video ariko adisinga umuririmbyi kanaka kubera yahawe wibaze yagumye mu kazi ataye mu nzu umugore siko baraye bagize mariage benshi turabizi yuko benshi bagize mariage bro uwo munsi ntibavyuka siko abari mu biki gundosi wewe uzomvugira Flex azomponda ego muzoca muguma mwishurana hagati yanyu jewe umusani ngaha nzoguma nipowe mugabo ku mbuga ngumamo nico kintu rena kubari bitandukanye no ngaha ko Satbi aguma yipostinga ngo urumva ngo je ndarenze ngo je nta numwe amuvugira ngo ararenze mugabo wenyene niwe yivuga kandi wewe Yes, ladies and gentlemen, welcome to the Anashare Yogon Anashare 257 right at the #1 YouTube channel of analysis in Burundi, in our country Yogon bro amakuru yawe ebana alhamdulillah bro reka twakire kwanza ego ababosi bacu bariko baradukurikirana abasanzwe bari mu bihugu bitandukanye ego nkuko vyama tubashira imbere cyane man turafise abadukurikirana bari South Africa, Etats-Unis, Canada, Belgium, ahantu henshi hatandukanye mu Rwanda, Arabie Saoudite, Oman, Kenya, Zambia, Rwanda, Tanzania, ibihugu byinshi bro bitandukanye, ibihugu byinshi dufise abakunzi benshi kuri Anashare. Reka tubahe ikaze ego niba abahungu banyu ni Arthur Batmix canke Batmix easy hamwe na Gundos umuntu w'abantu the Bantu Boy. Man umeze gute? Man ndashima Imana kweli ndashima Imana sana. Baramana neza yuko tugarukanye big energy. Dufite energy tugarukanye undi mu kudasanzwe kuko abakunzi ba Anashare baragiye batwereka urukundo rudasanzwe, baragiye batwereka mu mwandiko twagiye dukora gitsanzukanye, twaragiye tubona feedback nziza, twaragiye tubona commentaire nyinshi zigitsanzukanye, twaragiye tubona na benshi banatwandikira tubari ati brothers muri mu kazi muko murakora muri mu kazi, tunabashimira cyane ahari bose bumve neza yuko tubafise ku mutima ariko tuba turi kumwe n'abandi tuba turi kumwe na bartender bar ego ni mu Kabondo. Amaservice batanga tumaze kuyavuga incuro nyinshi cyane man yitwa bartender bar yo ni mu Kabondo Avenue Ganza nimero 2 ukeneye gusohoka abariko baraza mu gihugu cyacu Burundi cyangwa aba diaspora gatsanzukanye cyangwa abarundi muri rusangi bakeneye kuryoherwa ego bakeneye kuba ku mubiri
arabandi sigaye numva bavyita ngo ni kuvibinga nakindi kibanza ni bartender bar canke ex gasuku ego akiri mu Kabondo bro ya tuba turi kumwe kandi na DS Telecom ego ni imprimerie nziza cyane imprimerie ibaha ibintu vya karite yagira ama design ku miduga ikagira impression y'ibintu bitandukanye ama carte d'invitation ama carte de visite ama bâche ama calendrier ama calendrier ibintu byinshi bitandukanye wifuza gukoresha ibikombe birika amafoto yanyu nka famille barabikora amatasi amasaha n'ibindi byinshi cyane bitandukanye ni DH Telecom ibafasha gushira amalogo ku mpuzu bro musanzwe mukoresha mu kazi mu kabandanya muberewe kandi musa abakozi bose ego ni DH Telecom mushobora kuyisanga kuri muri rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe Central Building numero 301 muri F na G ego murashobora kubandikira cyangwa mukabahamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 28 12 81 canke murabandikira kuri dhttelecom@gmail.com canke mugasura n'urubuga rwabo kimwe twita site web ni kuri website akaburungu dhttelecom akaburungu nimwe muri company yaje hageze nimwe muri company umbona neza yuko hari abantu benshi bari bamaze imisi bidoga ku matokora ku miduga yabo mishashe baguze ariko za gusanga otokora zimaze kimisi 2 bakora zibona mu mabara baraziko ziragwa ziko ziravako ariko muri DH Telecom barazi neza yuko kubandika ku kintu ni ibintu bize kandi ibintu bifisemo uburambe ni ibintu ubona neza yuko bagukoreye ikintu uva utidoga kabisa siko bagukoreye ibintu biri OG kandi bivuye mu bantu bose mu kirimi basigaye bumva ya bya fashion yego kweri ego ni bagukorera ibintu biri OG ego twinjira neza na neza mu kiganiro cacu ego ikiganiro cacu rero cuno munsi turaza gukora cyane ku muziki turaza kandi gukora no kuri film cyane ego no munsi turabicanga cyane ego ne mixage abakunzi bacu rero bariko baradukurikirana ntibaze kugwa bavyita kugirana ntibaze kutadutahura ego nibumva dukuyemo inkuru ya y'umuririmbyi tugakurikiza wa sinema ariko ndakeneye yuko abakunzi mu gisata c'imyidagaduro baduze baratahura igituma anashia turiho ni kugira dushigikire impano z'igihugu cyacu c'u Burundi tutitaye ngo ni mu muziki canke muri sinema canke muri comedy ahubwo twitaye ku bana bose bari ku kivi yaba basanzwe bakora ibikorwa byabo by'utsanzwanye mu mpano Imana yabahaye siko ego kabisa rero turatangurana na urabizi neza na neza hari itariki 10 na zingahe burya Fernando yagize mariage zari tariki na zitandatu n'indwi na zitanu na zine cha na zibiri gusa hari muri weekend iheze indwi iheze ego hari tariki 12 ego hari 12 samedi hari tariki 12 umuririmbyi Fernando agira ico twita mariage okay hari tariki 12 ego Fernando agira ubukwe ashikana umufaso ni wewe mu rugo aho hari nyuma y'umwaka urenga mezi umengo indwi nyamba atari 8 agize ico twita dote urumva ego rero abantu batangura kumuduga ko ngo ntiyaraberewe fashion ziwe zari zimeze ukuntu ariko bamutera pressure irenze hama Fernando arikawukira aribandaniriza akazi ku munsi w'Imana yarafite igiteramo mu gihugu ca Kongo mu kibanyi ca Kongo sasa urabibona gute we urabivuga hiki hari ikintu kimwe ngira tugaruke ko siko bano ba promoters canke bano bantu bagiye batsanzwanye bagiye badisinga DJ Fernando aho twagiye tubona neza yuko ahubwo byarantangaje cyane ahubwo twari no gushima yuko kubera ryari iterambere bro siko ryari iterambere mu muziki w'u Burundi ryari iterambere kuri we ryari iterambere kuri famille yiwe ariko naragiye ntangazwa no kungene
haba ba promoters bagiye bamudisinga DJ Fernando ngo yari yambaye ngo nabi ngo yarabihiwe ariko nkaza gutangaza bano ba promoters bacu mu gice cy'u Burundi muri mu nzira yo guteza imbere umuziki w'Uburundi canke muri ko mudisinga kugira impano zabo kugira brand zabo zije hasi naragiye mbona sinza kudundagura aba promoters benshi bagenda bagaruka ku kirato yari yambaye ariko naragiye ntohoza ikirato ndabaza ati mbega Fernando kiya kirato yari yambaye kigwa nga ikirato yari yambaye ntiwakibonye ya narakibonye kweri kiya kirato ubona ari bwana bro oya ahubwo usanga ari ubwiza bwacu butabaryoheje ndakeka tu ahubwo uvuga ati ntibaryohewe n'ubwiza bwacu ahubwo uvuga ati sawa ni gute none uzi neza yuko ufise imbuga kandi kuri kigwa n'abantu benshi siko ariko wewe uri muri yanzira kugira uterize imbere umuziki w'Uburundi kugira usupporting abana b'igihugu ariko ukace wemanga ukaja kumudisinga abo twari kwishimira kuko niterambere yaragize mu muryango no muri industry y'umuziki siko ariko nagiye ntangazwa ndavuga yuko bino bintu nzoheza mbaze sinza kuvuga publicité ya bene kibanza abo twabajije ikirato amahera kigugwa aho yakiguriye kuko nta mahera bandi aho yakiguriye naho yakiguriye none wabajije mwene kiya kirato nyene kumbe ntiyaguze yarakose oye yarakiguze niko ndakubarira ati aho bigurishwa mwene bijye birato nituze kugaruka muri ico kibanza canke uwo muntu nabajije kuko nta publicity nta mahera yaduhaye turi ngaha kugira tuzokwamamariza abo dusanzwe dukorana siko sinza kugaruka ngo mvuge ngo naragiye mu kibanza kanaka siko ariko menye neza yuko narabajije amahera ndabaza ati mbega kino kirato Fernando yari yambaye kuri mariage yiwe bimeze gute bro amahera bambwiye naragiye ntangazwa nabo bandi bashobora kuja imbere kamera canke bakandika ku mbuga zabo zikisanzwanye bakemanga ngo kijya kirato ngo cari cy'uburofa ndagaruka mwebwe kugira muvuge bijya bintu ku mbuga mwaragiye murabaza ati mbega ikirato ca Fernando cyo bakigugwa mahera ngana gute siko ego byarantangaje cyane ukungene bamukrititse ukungene bagiye bamudisinga ahubwo naramushimira cyane bro urazi neza yuko bukiye bwaho yaciye aja muri Kongo gukora concert wibaze yagumye mu kazi ataye mu nzu umugore siko baraye bagize mariage benshi turabizi yuko benshi bagize mariage bro uwo munsi ntibavyuka siko abari mu biki oya numbatse siko ariko wewe bukiye bwaho yaciye afata urugendo agenda kubandanya akazi ka misi yose bro ariko nza gutangazwa na bamwe mu promoters benshi bano mu gice cy'u Burundi bagiye bamudisinga ku mbuga zigisanzwanye ngo yarabihiwe ngo yari yambaye ngo ikirato reka ndababaze mwebwe nyene mwamudisinze nde muntu amaze kwambara mwene kijya kirato mu mahera bambwiye ndemeza neza yuko bagiye ba promoters benshi ibirato bamaze kwambara turazinanye nta muntu amaze kwambara ikirato nk'ico DJ Fernando yari yambaye kandi nta muntu yari yambaye basi dufate ko batocambara kuko barakigaye dufate ikindi binganya amahera binganya valeur oya ntibinganya valeur n'ibirato barabambara oya ntibinganya valeur oya ahubwo uvuga ati ni muri babandi usanga bagafitaniye bro siko ariko tubigaruke ko gato aba content creator ego baba bashaka inkuru idandata kuko nimba bahisemo guposta ntibashaka amalike 5 6 8 10 bakeneye inkuru abantu bose baza kuza bakaraba ati mbega ibi nivyo canke sivyo ariko izi ndakubaza bagaca bakreya ku kantu gato gusa ni nkuko wewe wicaye ngaho wowe ugasanga barakuravye kubera ko we uzwi barakreya akantu kagakuru kaza guca gakubita washaka ugasanga siko ariko ikintu kiza kuntangaza man uzurabe showbiz reka basi sinje mu gihugu cy'u Rwanda canke reka nje muri Tanzania uzorabe aba ba content creator siko ahubwo hakubodisinga umuririmbyi canke bodisinga umuntu ahubwo batera amapete umuririmbyi aba yarabarishe siko uzurabe wa mu brother akunda kugwana ko Diamond yitwa gute Baba Level Baba Level siko
ubu Baba Levo ageze kuri etape yuko agiye gukorera inoti mu gihugu ca Nigeria ku muririmbyi aze aramuvuga ku mbuga zose avuga yuko arenze gisivye yuko ataza kwinjira muri kote negative yo kuvuga kumugereranya n'uwundi kumuchallenging uwundi siko bitandukanye n'abantu ba promoters bacu hari gihe reka ngaruka kuri ba Simbizi bro siko Simbizi arashobora kwifata video ariko adisinga umuririmbyi kanaka kubera yahawe amahera n'uwundi muririmbyi siko ariko siko byari bikwiye ahubwo kuri zya mbuga ziwe nimba Fernando yamurishe kira ku mwanya nta mwamize ko ku mbuga ziwe amutera amapeti amwereke neza yuko tamuririmbyi n'umwe banganya ariko ntaze kwica brand y'umu artiste mu Burundi ariko hari abandi bubaka brand mu kwica brand z'abandi oyaye hari abandi bubaka brand mu kuvugwa nabi ivyo birabaho turafise uburorero bwinshi mu Rwanda Bruce Melody yarakreye aba bitwa bafata ku mavuta bamuvuge nabi ni kuvuga yarakreye abansi bajejwe kwama bamuvuga nabi urumva igihe cyose bamwe bamuvuga nabi kugira ngo abantu baze gukurikirana mbega ibi Melody bariko baramuvuga ko nivyo canke sivyo abantu bagume bari mu rujijo ni nkuku hogira umusani umwe wo ngaha avuga ati je ngomba nkreye umupromota umwe azoza arandisinga nzonamuha n'amahera ndamuhembe mugabo ntiyagira inkuru nziza azovuga kuri jewe ni kuvuga iki wa mupromota acaja mu kazi naka yagize ibi nibi nibi utuensorite twose twabaye akatuvuga ni kuvuga iki babafana baza kwiruka baraba mbega ibi nivyo koko yabikoze canke navyo yakoze urumva ariko mugabo iyo nimwe muri strategy za marketing cyane ku ba artiste urumva hariyo n'abandi bavugwa neza ni bimwe nibijya wariko uravuga vya Baba Levo kuri Diamond amuvuga neza cyane ariko nibibagire ko hari abandi bakreye content yo kwama baterana amajambo na Diamond kugira bame bavugwa harimo ba Harmonize muri Tanzania harimo n'abandi bamenyesha amakuru tazi urumva habariho kote zose hariho Baba Levo ajejwe kuvugira Diamond hariho n'abandi bajejwe kuvuga nabi Diamond bisigura iki bajya bonyene hagati yabo nibo baguma baterana amajambo bitandukanye rero bitandukanye no gayi wacu sawa nico gituma ringaruke umva gayi wacu showbiz yacu Satbi umuvuze nabi aca kubloka Natasha umuvuze nabi aca kubloka narabitaho nico kintu ngira ngaruke ko ico nyine waruvuze showbiz yacu yo mu Burundi bro rirakomera nikomeye urumva nkawe uri mu artiste wategezwa kugira impande zibiri ni kuvuga ukaba warakreye uruhande rumwe rukwankariye akaba ari wowe nyine warukreye nkavuga ati gundosi wewe uzomvugira Flex azomponda muzoca muguma mwishurana hagati yanyu jewe umusani ngaha nzoguma nipowe mugabo ku mbuga ngumamo nico kintu rena kuba bitandukanye no ngaha ko Satbi aguma yipostinga ngo urumva ngo je ndarenze ngo je nta numwe amuvugira ngo ararenze mugabo wenyene niwe yivuga kandi wewe ejo ni wamudisinga muca mwankana aca ku block nico gitumara kuba neza yuko iyi showbiz yacu ngaha mu Burundi ntiragera kuri high level siko abantu benshi none sindakubesha saka tubwizanye ukuri ni hari abamenyesha makuru bwa gushika ino saha badashobora kwicara ahantu Natasha ababonye ahantu bicaye ashobora kubarira umusekirite ati basohorera bagiye bapromota benshi ivyo biriho benshi canke akaja musamirizi kanaka akabarira ati je bya mu journaliste nitwemerana nitwizerana kiya kiganiro njemwo ndakeneye yuko ndagikoreshwe n'abanye babiri ujye wa gatatu aze gusubira muri radio emission amaradiyo yacu n'abapromoter ikibazo ni kwa kundi tuvyegereza umutima cyane ariko siko byari bikwiye kumera ari biganiro twakoze giheze wavuze ngo twari tuvuze ku bintu by'amafilm wavuze ngo Fanny Lavine nawe ne mu misi yeze yaravyegereza umutima ko yarameze umuvuze nabi direct
yatera kubloka yaca kubloka gaca mwankana mugaca mwankana ego ariko uno munsi bariko barabitahura kuvuga nabi umuntu si kuvuga ngo ubumwansi icyambere agomba gutahura wewe wamuvuze nabi wewe suko wamwanka ahubwo nuko wewe nawe wagombye kudandaza inkuru yawe ego kuko wamuvuze nabi uzi neza ati iyi nkuru yanje iraza gutwika igiye koresha umwanya postinze kaka video ka Fizo yaborewe ku mutwe urazi mbega yuko Big Fizo yigeze no kunamwitwarira sasa baragira kwanza none twari kumwe wese wone twari kumwe igihe tuyagana koresha umwanya nkamubaza ati mbega hari umuririmbyi mumaze kugira ugwanko hagati yambara ati Big Fizo atujya musi posting ya video ati je yarazanye ugwanko arambare yuko agira ntaburize agira nyitwarire ariko nkaza gutangazwa nivyo mugabo nanje nabitahura industry aha mu Burundi twararonse abantu bamwe bavuga neza abasani ego kuri Fizo turafise bamita guturiya munani wa Fizo Mr. Yasin Yasin ego kwasa turafise Linda Lacoste sivyo barabavuga neza ni ego mugabo basatu binyene nkuko bakreye barinda Lacoste nabajya ba Yasin ni barondere undi mwansi abadisinga bro ni kuvuga Linda Lacoste posting aboneke uwundi ari muri kote negative aza kopoza bijya Linda ya posting hamasatbi acatekana rero areke kuguma arenze induru ngo ndarenze ni kuvuga zoba ariko aravugwa ku mande akazi ka satbi kazoba arako kwivuga kandi kazoba arako gukora umuziki mwiza gusa ego ariko turashimira cyane kuba Fernando yaravyaye canke yaragutse canke yaragize yarateye imbere muri kariya yiwe kugira mu kuzana umudamu ariko tunamusaba kuko ntavyegereza umutima kuko ni challenge turakwiye gutahura showbiz kubera erega natwe twicara ngaho imbere ya kamera sindakubeshe izi hari abantu benshi bamaze gutucisha mu ijisho bamaze kuvuga ngo banaka ngo barandisinga je naza kuvuga baraza kuvyumva mu mwandiko uza gukurikira mu kiganiro cacu baraza kumva ivyo twagiye tuyaga muri kino kiganiro cacu baraza kuvuga ati hari abartiste benshi baza kubitahura nabi ariko DJ Fernando uri mu kazi bro siko ari mu kazi tunagufelicita cyane kuko warateye imbere bijya iborose byabo tuvyemeranye hari aba legend benshi bamaze imyaka mu muziki ariko kugira ubone ijya etape barageze yo gushinga urugo bro ni simbizi ya postinze nani Prince Msindi na Big Zo ego ngo bashaje ngo umwe yahisemo kuba Petero undi aba Paul ngo n'umwana Fernando yavutse bari mu miziki ariko ubu arazanye umugore aragize mariage eka iyi nkuru ya Fernando tuyifatanye ni ya Melanine kuba yaritavye ubukwe inyuma y'igihe kinini umengo ntibacana waka wavyakiriye gute ijya reka manze shimire cyane Melanine kuba yarahashitse ariko yaratanze content ariko wari gushukuba ahubwo wobanza ugashimira na Fernando yatanze invitation bwa mbere na Melanine usanga nahatigeze ayimuhana yareka wewe cawe usanga nahatigeze amutumira yareka yari kugenda atamutumiye siko ariko reka dushimire cyane kuba yaramuhaye invitation reka dushimire cyane na Melanine kuba yaritavye ubutumire ahamara nahashika ndera bashimira cyane baratanze content ko turabona hari YouTube zishasha ziheruka kuza zero nkama views menshi kubivanye na n'ijya mariage ya DJ Fernando ariko bano bantu badukurikirana abartiste bacu barakwiye gutahura yuko bano bantu sibigugu bro siko bano bantu bakurikirana showbiz y'umuziki yacu y'u Burundi bano bantu sibigugu bano bantu bakorera babine biganiro byacu bano bantu sibigugu bano bantu bafise ubwenge baraciye ubwenge cyane hari una benshi bafise ubwenge no kunadusumvya naho twe twigira ngo ba analyst siko tuzi imbere ya kamera ngo tuko turavuga bari umuntu yipowe yicaye ariko aravuga ati ubwo buhungu siko nico kintu ngira ngarukiye kuri bano bantu izi showbiz bakina bamenye neza yuko bariko bazikinira abanyabwenge bro siko bariko bazikinira abantu baciye ubwenge abantu babona bino bintu iyo bija siko gushika ino saha ndemeza neza yuko levo bageze ko bagiye bahungu babiri
ndanabasaba yuko bazokome bakorana ari umwe ntibazosubire kugira timu ahubwo baze baduhe igikorwa bari kumwe ariko ari featuring ari babiri apana nka timu siko yego kuko byofasha cyane kuko naho Melanin yagiye muri mariage ya DJ Fernando mumenye neza yuko iyi showbiz abantu bayikurikirana yuko atari bigugu ahubwo wundi muntu ushaka kumenya ko yagiye ni wa mu mama ujya ntiyagiye bamwita Kadike ujya ntiyagiye bro ingene muri dote yarafise role ikomeye ujya ntiyagiye ntiyatumiwe gare ko atatumiwe ntiyatumiwe gusa kuba Melanine yaritavye ubukwe bwa Fernando bivuze ngo bya bintu byose twabona hariya nyuma ntabwo byari ivyo ni ibintu bapanze ati kugira ngo rero tuvugwe reka tukore kano ka nivyo urazi gituma nivyo canke vyaraheze barasabanye imbabazi bijya bintu reka ngaruko kuri kino kintu hari ikintu namenda kubarira behind ati hit n'ikindi kintu bro siko yego urabona hit uyitwaye uko iri kiragutwara umenye neza yuko hit iraguheza ugapfa ukibagirwa mu mitima y'abantu siko ntawe reka kuvuga bano basore babiri bro hit yarabatwaye siko yego hit yarabatwaye baca baribagira ubucuti bwabo baca baribagira igihe bigana igitega baca baribagira ibintu basangiye baca baribagira igihe bari team we love music hari ikintu nakubariye bwa mbere nakubariye ati hit n'ikindi kintu wishinze hit umenye neza yuko na famille bizohava bishika mukankana yego kwe siko bano basore hari ikintu citwa hit cabakoranije cyane ariko baca baribura bica bija mu byo gutakara siko ariko icangyoheye nuko ijya mariage bose bayibonetsemo Melena aragenda gushigikira kuko baratahuye yuko ikintu c'umuryango gitandukanye na bino bintu by'akazi ka misi yose tuba turimo sindakubesha ndazi neza yuko umuvyeyi wa DJ Fernando n'umuvyeyi wa Melanin Boy bazinanye cyane kuko abana babo baraniganye igitega baranakuranye mu bundi buzima bugiye butandukanye batararonka ino hit gushika ino aho bageze yego siko tunashimira cyane kuba Melanin yaranahashitse ariko icyo nabasaba hit nibatware hit nibahende gushika ino saha bafise pourcentage nini ya mu muziki siko ariko hit yarabanyereje iranabibagiza ahantu bavuye batangura kubishiramwo izindi nzira bitangura kuja mu bandi ba promoters benshi ahubwo ba promoters batangura kubankanisha hagati yabo bro siko ariko tunashimira cyane barakoze ikintu c'ubugabo baratweretse yuko ati reka jewe nje gushigikira umugenzi wanje naho twasangiye ibintu bigitsanzukanye naho twabanye nabi mu misi yaheze kumvu ya hiti tuvyemeranye abadukurikirana canke bariko barabona bino biganiro n'abantu b'abanyabwenge yego kwe nimba yaragiye kumushigikira kuri mariage gushika ino saha je sinemeranya yuko babanye neza ahubwo vuga neza yuko ahubwo reka bakore hama tubashigikire ariko ntibaze bibagira iyo bavanye kuko basangiye bro basangiye ibintu byinshi ego okay turavuye kuri Fernando na Melanin Boy reka tusimbire muri filme gato ego twarabonye Mimi Mireille afata rutemikirere agenda mu gihugu cy'u Rwanda ego arashika yagiye yakiriwe na ba Kilaman ego ba Kilaman nibo bamwakiriye twarabonye ingene abafana bamwakiriye ku mafoto atandukanye ndetse no kuri YouTube iraho yo mu gihugu cy'u Rwanda sasa kuva mu Burundi kuva Bujumbura kugera Kigali akakigwa we wabibonye gute wavyakiriye gute mbega Mimi Mireille mu Rwanda agiye gukorana bari sijyambere tubibutse ko hari ni cinema yigeze gukora mu gihugu cy'u Rwanda yarabwe cyane aho ubona ko ari film igeze ku miliyoni zigera kuri 2 man ni full movie ihera kandi umengo yari yabakiramani ubu rero bongeye kumutuma ko kandi kongera kumutuma ko kandi bivuze iki reka ngaruke kuri kino kintu
iyi nimwe mu nkuru abantu benshi bagiye bamubona Mimi ariko batigeze bamenya igihugu yagiyemwo ariko bagiye kuyimenyera kuri Anashea bamenye neza yuko yagiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ariko gusubiza amaso inyuma Mimi yarabaye igihe kinini mu Rwanda yaratinze yarakinye mu gihugu cy'u Rwanda benshi baranamumenye cyane kuko tuvyemeranye narabivuze mu biganiro by'ubuherutse ndavuga neza yuko Mimi yagiye yerekana iyindi image muri sinema y'u Rwanda kuko tuvyemeranye muri sinema y'u Rwanda twagiye tubamenya nk'abakomedie twagiye tubamenya nk'abantu b'ama sketch tutigeze tubamenya nk'abakinyi b'ama sinema bwite siko naragenda kivuga ariko muri commentaire ndagenda mbona feedback y'abantu y'abafana benshi baza bagaruka bambarira ngo MC canke kuri Anashia muko murarenza urugero ariko ngira nakubwiza ukuri muze kugenda kuri account yitwa Big Mind Big Mind Empire siko iri kuri account ya YouTube bagende bandabira sinema ya Mimi Mirei yakinye ari mu actrice siko igeze ku miliyoni zigera kuri 2 bro siko yakinanye n'abakila man Mimi Mirei yo mu Rwanda sinema yakinye ari mu actrice principal igeze ku miliyoni zigera kuri 2 mu gihugu cy'u Rwanda siko naragenda bigarukako ariko nkaza ntanga gasopo no ku mamedia yo mu Rwanda bro naragiye mbona neza yuko yakiriwe neza yakiriwe n'abafana ba sinema y'u Burundi ariko ntihigeze yakirwa n'amamedia bro siko yakiriwe na channel imwe naho nyene yarungitswe na Killaman ku bakunzi ba sinema ya sinema ya East African reka turashimira cyane Divine Lights umwe asanzwe aririmba gospel music twarege tumubona mu Rwanda nawe nyene yari yaramwakiriye ari kumwe n'abakunzi ba sinema ariko nza ntanga gasopo ku mamedia yo mu Rwanda ni gute mwebwe tubaha agaciro abantu banyu baje mu Rwanda hasaki abari underground cyangwa upcoming siko tubakira nk'abami bro siko ariko Mimi Mirei murazi neza yuko muri East African ariko arabajugumiza muri sinema ya East African ariko ngaza gutangazwa na babandi za media twama tubona mu Rwanda baba YouTuber benshi haje kwakira na channel iyo channel naniyo narinze y'umudemu kusinzi kumwene yitwa siko ariho yakiriye hamwe n'abakunzi ba sinema bamuzana ibintu by'amashugwe mbega izo media zanyu zo mu Rwanda muzoza murakira biwanyu gusa mugabo reka je magarare kuri kote y'u Rwanda magarare kuri media z'u Rwanda yego mu bisazo turamenyereye ko umuntu cyane cyane aba artiste avuye mu gihugu agenda mu kindi aba yatumyeko afise abamutumyeko abo bamutumyeko nibo bahamagara ama media cangaruka no kuri bano bantu dufate nimba Killaman ariwe yatumyeko Mimi yategerezwa guca abwira ama media ya hariya ati ndafise umushitsi muze mumfashe kumwakira reka rengaruke kuri aho rero duhava dusanga ama media turiko turayarenganya ahubwo tumenye intunganyo ya Killaman sawa urazi none urakoze kuca ntwara hono abakunzi ba sinema cyangwa abakunzi ba Mimi Mirei kino kintu bagitahure Mimi mu myaka yabaye mu Rwanda canke media nyinshi zo mu Rwanda zamukuyemo content zikamukuramo amahera ariko Mimi akagera kuri level yo gufata rutemikirere yerekeje mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali hama narondere za media bamwe bamukuramo inoti kugira babarira ati reka jewe ndaje mu Rwanda ariko siwe rega siwazirondera reka nagwe nk'akarorero sawa Mimi none afise manager David yaratumweko nibaza ko amufise yaratumweko siko abaririmbyi bacu canke abantu b'abasiniaste bacu b'abartiste barakwiye gukria showbiz siko ibaze umuntu asanze atwara Empire yaramukoresha ikiganiro man siko yaramukoresha ikiganiro kandi n'ubu usanga azovayo bakoze ikindi kiganiro ndagushimiye yaramukoresha ikiganiro Mimi Mirei amukoresha ikiganiro caronse ama views menshi mu Rwanda aba bose bakoresha aya macano naragiye mbona ama content bakoresheje Mimi Mirei siko cangaruka kuri Mimi nivyo gushobora kuba ari nakera gutumiye ariko umenye neza yuko urya muntu yagutumiye nta gaciro kanini aza kuguha cyane paporo y'abana biwabo siko ahubwo wewe uzi neza yuko uri ku kivi Mimi Mirei harugwa mu bakinyi babiri ba mbere mu gice cy'ubundi ko baragaragara
mwige gucreate showbiz mwige gucreate base rondera bajye nyine bagukuyemwo umutaki yagiye bagukoresheje ama content barondera canke ubabarira ati jewe ndabasavye bro rega iyo ukeneye ikintu uratakambura nafukama ukavuga ati jewe ndiko ndabarondera nzoza iwanyu mu Rwanda kandi rero reka ndakivuge kino kintu aba artiste bose muri domaine yacu mu gihugu cyacu Burundi barafise iyo ngorane nibazi gucreate showbiz yego kwe wibaza mbega yuko twebwe ko bahora baza mu Burundi aba artiste bacu gaca dufata n'amakamera n'amamikro ngo kibuga c'indege nituba dufise naka yaduhamagaye ubaza ngo tuba twitwaye tuba dufise naka nimubona iko ndakubwiye aba yaturondeye siko niki gituma nagombye kukubarira ujya muntu yaguhamagaye mu Rwanda ntibaze yuko yo gukunda kurusha biwabo nawe uzi neza yuko uri mukinyi wa mbere muri sinema y'u Burundi uri kuragaragara cyane create showbiz siko create showbiz iyo showbiz uyikreye wemera utakamba ubabarira ati jewe nzoza mu Rwanda muzoze kunyakira ibaze ko kibuga c'indege ikanombe ikigali iyo tubona Mimi Mirelle aje kwakigwa n'amamedia akomeye mu Rwanda bro urazi iyo showbiz biri kiravuga mu Burundi ariko aba artiste bacu nabo nyene barabuza aha ntibazi ivyo barimo ujya mu none basi kubatakiriwe ikosa urishira kurinde ni Mimi ikosa bose ni Mimi hamwe n'uwamuhamagaye ahubwo wamuhamagaye oya na Mimi nyene reka ndakubaza yarabimusavye arabimwankira gute yarabimusavye ati jewe ndakiriye ko dukira showbiz amuhamagare ziyamedeza ko zokomvira wewe ufise abashitsi mu rugi wawe ni wewe uyaranje ukahamagara ababanya ati nimuze mumfashe kwakira umushitsi menya neza izi hari abashitsi bamwe ahubwo ikintu dukwiye kuraba mbega ubu mubano w'u Burundi n'u Rwanda bimeze gute uhagaze gute mbega kuba jewe bantumye ko mu Rwanda ni kugira ngo bankorore canke bandutse sawa nico dukwiye kuraba yego kandi ico mu kukiraba si ukuvuga ngo kiraba uno munsi turakwiye kuvyanaliza neza tukaraba ati mbega bajya abanyarwanda bakurondeye iyo bandondeye bakantuma ko nkagenda bampamagaye kugira ngo bakorore izina ryanje canke bariduze kuko nimba bampamagaye ibintu ni bibiri kwanza ikintu ni kimwe nuko kwanza babona ko ndi kuri level ndiko ndaduka rero kuba ndiko ndaduka hari igihe bampamagaye kugira ngo ndabaduze ndabakwege canke hari igihe bampamagaye kugira ngo hahandi naringeze bahakorore sawa urumva aho rero niho dukwiye kuba makini uri mu artiste ukavuga ati bimeze gute organisation ngaho ibifashe gute jewe akarorero igihe haje Vestine na Dorcas ngaha warabonye ko zari brand zikaze warabonye muri ndahabirene ivyo yakoze ama content akayakura ko ku mativa akavuga ati twebwe ivyo ntimushirako urumva warabibonye kujya rero niko twebwe dukwiye kugenda twipresenta hariya tukamenya jewe nimba umpamagaye jewe nka Mimi Mirelle ukampamagara ati turagukeneye uzoza ukine mu sinema yacu ndakubwira ati muzoriha staff yanje y'abantu nyambari 10 je mfise umuntu anyambika twigendanira mfise umumanager twigendanira mfise banaka na banaka tugendana abo bose muzobarihira indege muzobarihira ihoteli bazoraramo imisi tuzoba turi ngaho muvyemeye sawa ati ngo nta kibazo niki gituma nako ndagaruka mugu no musi baraguhamagara nka wewe gundose ebana direct intama nico kintu ugacusika ugacusanga na muntu numwe muzinanye ukiyumvira nivyo muri sinema reka basifate yuko naho tuko turabana nabi cyane muri kino gihe Uburundi n'u Rwanda tuvyemeranye biri mu bihugu bisa nkuko twaba turi bamwe kuko tuvuga ururimi twese twaba twese rega era ndakwereka Uburundi n'u Rwanda bisa nkuko turi bamwe turi bamwe ariko kandi ntituri bamwe mu bintu bijanye n'isoko cyane izisoko za entertainment sawa turi novuga gute turabakonkira impamvu turabakonkira ni kubera iki tuvuga ururimi rumwe dufise isoko imwe sawa umuririmbyi w'umurundi
akeneye isoko ngaha mu Burundi akeneye isoko no mu Rwanda kubera ariho bamwumva kubera ariho bamwumva atanga message igashika umuririmbyi w'umunyarwanda nuko nyene umukinyi wa filme w'umurundi ego akeneye isoko ngaha i Burundi no mu Rwanda ego urumva ntituraja mu karere wallahi rero kuba dusangiye isoko hari igihe dushobora guprofitana ego tukavuga ati jewe naka ndabona ikintu ndaza kumukura kiki ego reka ndamuhamagare dukorane hari aho usanga bingejeje hajya ego urumva ego canke naka ko dusangiye isoko ndabona ariko aradomina reka twige ukuntu tumukenyura tumute hasi tumukorore kuko niyamara kuduga clientele dufise yose azoyitwara ego nuko nyene birabaho nico gituma jewe nako ndasaba kuko mu gisata ca cinema Uburundi n'u Rwanda reka basi ndabifatira Uburundi n'u Rwanda mu gisata ca cinema mu bakobwa no vyemeranya neza yuko muri batanu Mimi Mireille barimo muri batanu muri cinema mu Burundi n'u Rwanda mu bakobwa reka basi mfate muri 10 arimo muri 10 reka mfate muri 10 oya no muri batanu arashobora kuba arimo niko karorera ko ndatanga simbona yuko Mimi Mireille yarageze kuri level yo kugenda mu Rwanda kubera mu Rwanda ni ngaho bro siko mu Rwanda ni ngaho ni nko muhira ariko ukaza gusanga abuze na media zingaye zije kumwakira gusa nsaba n'aba artiste bacu gukrea showbiz bro muri bino bintu bya entertainment gukrea showbiz n'ikindi kintu ego kweri none wibaze yuko Mimi Mireille kuba yaragaburiye Irene aramuha content kijya gihe araha n'izindi cano yari kubabarira ngo baze kumwakira ngo banke ntibari kwanga bro siko nivyo nakubari ati gukrea showbiz amatwibandanyiriza twivira kuri Mimi Mireille mushiki wacu Mimi Mireille rero nuko amakuru yiwe nayo inyuma ya Mimi Mireille rero ego turabandanya ego siyo wa musese ya gafu uza kwararaza umusheri wiwe ugomba utubwire reka sasa hari umuntu yitwa MIHOSHO isabukuru nziza kuri MIHOSHO hari umuntu yitwa MIHOSHO yarafite isabukuru nziza isabukuru ejo y'amavuko bro tubwire ngo bari mu rukundo na Alvella muhimbare ni wa muntu wari watubwiye ngo ari muri entertainment ngo asanzwe akundana na Alvella uduha amakuru yuko bagiye kugira ubukwe bagiye gushinga ugwabo urumva ariko none nawe ayo makuru yakuye ni wewe je ntibambeshere ni wewe oya ariko naragenda bivuga oya ndazi iki kiganiro Alvella ari karakira ego ni gundosi ego ariko bino bintu ngira ndabigaruke ko siko ubu rero wahisemo siko bino bintu ngira ndabigaruke ko ndibuka ko Alvella nigeze kuba dukurana ikiganiro canke tuyaga ndamubarira ati Alvella abantu benshi bako baragutera pressure ndabizi ati twereke umukunzi wawe ariko Alvella mbarira ati gundosi ati none je umbonera muri kino gihe ukeneye ngo nubaki ati mwebwe urazi ukungene abahungu mugoye uri bwakano yambwiye ego siko ati murazi ukungene mwebwe abahungu mugoye bro ariko nanje namubarira ati arambarira ati Alvella mbwiza ukuri siko mbwiza ukuri igihe kihaciye atamusinwe turabona umukunzi wawe abantu benshi barakeneye kumenya ati mbega Alvella muhimbare asohokana nande arambarira ati gunose je abahungu mwebwe sinkiniye kubiteza ariko nanje namubarira ati umenye neza yuko tuzoruhuka tubimenye ariko naratanze devoir mu kiganiro c'ubuherutse ndavuga yuko abakunzi ba Anashare yego mugende mu ndabire umunsi ava mu gihugu kibanyi ca Tanzania umuntu yaje kumwakira ku kibuga c'indege amuzaniye ishugwe cyangwa amuzaniye gift ariko nanje casanga ni MIHOSHO nagiye guha abantu
badukurikirana kuri Anasia bagiye babibona hakiri kare barambarira ati ni naka naratanze dovore muri commentaire ndavuga ati ndakeneye yuko mumbarira umukunzi wa Alvera Muhimbara ego ndabaha ibimenyetso ati mugene mumbarira umuntu yamwakiye kuba c'indege amwakira neza muzana ishugwe umubraza yaraberewe ndabaha na dovore ndababari ati umuntu yamwisimbuye aramuha accounts ya page ya Facebook mu kiringo Alvera Muhimbara bari bamwivye page yiwe akiri muri Wema Entertainment siko ego ariko nza gusanga feedback y'abantu badukurikirana bro baraciye ubwenge man abantu baciye ubwenge barakomanta abantu baciye ubwenge barambarira ati hari nabaciye inbox kwera babonye inimero ngabo barambarira ati rega twe tubakurikirana turaciye ubwenge man barambarira ati uri kuraduhisha ariko nande ndababarira ati ndiko ndabahisha iki baca bampa ubutumwa ati uragena umumbarire umuntu umugabo yitwa cyangwa umusore yitwa Mihosho ati uramudufatira neza Alvera Muhimbara. Ubwo rero nibwo butumwa wazanye ariko nande ndaza kuvuga ati ariko amwe mu makuru nagiye ndarondera ku bantu begeye Alvera Muhimbare baraheza barambarira ati Mihosho na Alvera Muhimbare gushika ino saha babirimo neza dusubije amaso inyuma uribuka neza yuko Alvera Muhimbare bamwagiriza Renine Mana ariyo aheruka no gusubirana n'umugore wiwe kandi burya Renine niwe manager wiwe muri Wema niwe manager wiwe muri Wema Entertainment yego Alvera Muhimbare bamwagiriza cyane Mana ariyo Renine mu gihe Renine yaramaze iminsi yaravanye n'umugore ariko muri kino gihe turamushimira cyane urugo rwa Mana ariyo barasubiranye n'umugore wiwe barasubiranye n'umugore wiwe bivuye ku mwana wiwe yabahuje mu isabukuru yabo y'amavuko bro siko mu isabukuru y'amavuko y'umwana wabo yarasubiye kubahuza umugore wa Mana ariyo Renine hamwe n'umugore wiwe barahuje bahujwe n'umwana wiwe ariko byatandukanye nivyo twahora twumva bagiye batandukanye babadisinga mu nyuma bagiye gusubirana ubu ine exclusive benshi batari bazi Renine Mana ariyo hamwe n'umufasha wiwe barasubiranye mu rukundo ariko sivyo nari ngiye kugaruka ko kubera nari ngarutse ko kuri Renine Mana ariyo kubera ari manager wande wa Alvera Muhimbare muri Wema Entertainment iyi ni exclusive benshi batari bazi bagiye mbona muri commentaire bakora benyandikira ariko namwe makuru menshi bari barindiranye igishika Mihosho na Alvera Muhimbare ubu babirimo neza ntibasubire kumwagiriza Renine Mana ariyo kugira ngo asubire kuvana n'umugore wiwe kandi barasubiranye neza kuri Anashere gatuza twubaka n'ituza dusambura bro kabisa siko hari menshi batangwe kudisinga Renine Mana ariyo nkaho kumengo akoyibati nyuma cyane kuri Alvera Muhimbare ariko siko biri Alvera Muhimbare muri kino gihe ari mu rukundo na Mihosho kandi muri Mihosho nawe nawe Renine Mana ariyo nawe ari mu kazi ari mu kazi bro ka Wema Entertainment niwo mu managing siko ego iyo ni exclusive nagiye mbore banyandikira inbox bambari ati waraduhishije waraduhaye duvuwa ariko ikibazo twaragitoye gushika ino saha reka ahubwo tubaha amashugwe yabo ahubwo vuba tuzogenda kubashigikira nka Anasia cyangwa abakunzi ba cinema twitiyemwe agakoti baduhaye save the date baduhaye ubutumire tugiye kuryoherwa kabisa ego tuva kwa Alvera dusubira mu miziki yitwa Bizimana Abubakar Kalume Sat B umunyakanyosha wiwanyu aduha big banga yitwa Kirisese ari kumwe na ujya mu South Africa yitwa gute mama ngo cira ibintu vyuko rumva ego biravugwa ko yoba yarayiboostinze ariko kwanza turabanza turabe Kirisese ni indirimbo nziza indirimbo ya sama indirimbo itambika indirimbo iri mu mudiho w'amapiano na cyane cyane ko yakoranye n'uwivira ku mudi w'amapiano nyene hariya ujya mugabo bakoranye ntumbaze n'ingene yitwa twe tuti Sat B ariko indirimbo Kirisese wayakiriye gute ibivugwa yuko iriko iraboostingwa hama amaviews gwaduge bariko barayiforcinga kugira ije mu bantu nivyo canke sivyo kuko sindakubeshe Kirisese n'indirimbo nziza sindakubeshe kubiraba mu bantu ntayirimo gushika ino saha ariko tuvyemeranye abantu bako baravuga yuko Sat B ashobora kuba yaraboostinze
ivyo sinza kuvyemeranya nabo cyane kuko ino ndirimbo Kilisese ndiko ndaraba kuri account yabo ya YouTube bimaze indirimbo ya Sad bimaze imisi 7 igeze ku ma views ibihumbi 876 urumva ibura ama views make kugirije muri Mil Gang siko ikwize 1 million tugiye gusubiza amaso inyuma ino ndirimbo ano ma views iri kiraronka yemeza neza yuko yabereye kuko ni indirimbo ubona neza yuko ibereye muri sama kuko uravye neza yuko ni indirimbo umuntu ariko aravuga yuko ari indirimbo yo kuboostingwa canke ari boost bayikoreye sinza kubihagarara ko canke ngo tuvyemeranye kuko igikorwa ciza kirigura bro sigo igikorwa ciza kirigura nta nkeka yuko Kilisese mu misi 12 izohava ikwiza 1 million kuko ni indirimbo itambika kandi ije abana bari muri vacances canke aba diaspora ko baraza bakubaza mu Burundi kuryoherwa canke hafi kwize miliyoni zingahe umuriyoni umwe mu misi 10 canke 12 kubera ifise ibihumbi amajana 8 birenga mu misi 7 siko nta kibuza yuko izohava ikwiza 1 million siko ni indirimbo mubona neza yuko iri kiravugisha abantu itambika kandi niyo ndirimbo ya mbere ikorewe promo ukuraho ku mapaji ya Facebook y'abaririmbyi bagenzi biwe wari bwabone abaririmbyi bako barayitwararika nkuko bari bamaze imisi bitwararikiza abandi ubu tuko turabona abaririmbyi benshi bako baraposting indirimbo ya Kilisese ya Sadbi hama ni gutucuzumbarira ngo reka posting mba numva umengo neza yuko baje abantu bako barayisharinga bako barapostinga ajya ama views ni hari karava siko tuvyemeranye Sadbi mu gihugu cyacu Burundi ari umwe mu ba content creator ari umwe mu bantu bazi gukira showbiz siko ari mu bantu batahuye bano bantu mbega bakeneye iki bitandukanye na Sadbi wa kera Sadbi wa kera yarigwaza amakanseri yo mu mutwe yarigira umusazi bro Sadbi yarazana amabeza atabaho yarazana amabeza ariko muri kino gihe Sadbi ndemeza neza yuko ari mu baririmbyi ba mbere yamenye showbiz yamenye umuziki erega Sadbi nta kandi kaza afise bro atari kuba brand ambassador wandi mashira hamwe canke kuba ariko arasinya amakontra ariko yiteze ubuzima muri no muziki tuvyemeranye atandukanye na ba Emerson Emerson ni umu engineer bro naho umuziki yoheba gushika ino sa none Emerson aheruka kuduha umuziki ryari harazigiye kwe naho Emerson yoheba umuziki yobandanya baho kuko Emerson ni umu engineer yubakisha amazu bro ariko na Sadbi burya ngo ni umworozi nitse gituma ariko nakubare no bworozi akabukura mu muziki ariko Emerson amahera yiwe ntakarayakura mu muziki oya Emerson ibyo bintu byo kwibakisha nivyo bintu bimuha amahera Emerson burya ntagikora karaoke Emerson nta mwanya wa karaoke yoronka bro Emerson nta mwanya wa karaoke yoronka tuvyemeranye siko nta mwanya wa karaoke yoronka kuko hari abaririmbyi benshi ngaha mu Burundi batunzwe n'umuziki ndagwe nk'akarorero aba bose ba Kiriku nimba ubona Kiriku atunzwe n'umuziki ntatunzwe n'akandi kazi kuko nta kandi kazi ari karakora mu gice cy'u Burundi Double G nta kandi kazi ari karakora siko yizeye ubuzima muri rya muziki ndiko ndabijana nka Sadbi siko twarage tubona babaririmbyi babakera badanaza impuzu baba Chris Busy ubuse badanaza impuzu baravuyemo umuziki kuko babonye ati ndiko ndadanaza impuzu umutahe w'impuzu riko ndabutwara umuziki kaca mpomba mu kimanza canje muri za mpuzu zanje siko ariko Sadbi arakararonka ibiva mu muziki Kilisese tuvyemeranye je sinza kwemeza neza yuko ari ariko boost kuko ni indirimbo ubona neza yuko yaje hageze ni indirimbo iri ku mwanya na studio nimwe uzurabe indirimbo iri hit na studio nimwe yo mu Burundi wogendamo ngo iburemwo indirimbo yitwa Kilisese ya Sadbi sinumva neza yuko hari abantu baba-haters baza kudisinga bavuga ngo wari kara boostinga ikini bro uraza amahera ku boosting uraza amahera ya boost ungena ngana nuko gusa ngaha kuri telefone ntobereka igicapo cyo ku boostinga bro amahera ahagaze kugira ugure ama views ibihumbi jana gusa
Sindakubeshe n'agatongo kadandaza. Safi sana. Ego. Turabandanya. Alvin Smith ngo waragaruse mu Burundi. Yagaruse aje mu giteramo kiraho c'Igitega. Ego. Nico yasikiyemwo. Sinzi ko arico camugarukanye. Canke azoca asubirayo ariko uno munsi yita mu diaspora. Imana mu diaspora wo muri Kenya turago. Mu diaspora wo muri Kenya. Sasa igaruka giye uribona gute? Man tuvyemeranye. Gushika ino saha ndemeza neza yuko Alvin kuba yaragiye muri Kenya umuziki we warasubiye inyuma hasi siko umuziki wiwe warasubiye inyuma hasi wavuze neza yuko muribuka neza yuko igiteramo yakubise mu ntara hagati mu gisagara ca Gitega bro Alvin twarabonye urwego rwiwe ni ya indi wanyereka ka video man sindakubeshe Alvin harageze ahantu Alvin araja kuri stage bro agira ririmbana ijya ndirimbo bena DJ FERNANDO bro Alvin gushika ino saha twarabonye urwego rwiwe gushika ino saha Alvin Smith muri kiya gihugu yararimwo nta marepetition yageze agira vyerekana neza yuko nta muziki nta kariya nta bintu by'umuziki vyigeze bimutwara muri Kenya bro kuko yaranaririmbye n'ijwi rinakatika aranaheza aranitwenga imbere y'abafana Alvin aravuga ati ngo ebana ngo maze ngo n'ijwi ngo ryasaraye ngo riragiye bro imbere y'abafana agira ririmba n'ijya ndirimbo bena DJ FERNANDO siko ariko ndagaruka kuri bano ba artiste bacu ndanabatahura ni gake umu artiste ava mu Burundi agiye mu mahanga ngo abandanye umuziki kuko benshi babagiye kurondera ubuzima man ariko bivana n'amahanga yariyo ego kwe bivana n'amahanga Alvin ariko nk'ubu urabona dufate Big Fizzo Big Fizzo ari mu mahanga ariko kandi arabandanya umuziki umuziki yarawihebeye Fizzo nta kandi kaza akora hari undi muri legend dufise yitwa Kidumu ari hajya muri Kenya nta kindi akora atari umuziki n'amakaraoke n'amatuwa y'amaconcert usurazi none urazi ico kintu iyo comparison ahubwo gusa biragoye biragoye kugira ngo ubandanye umuziki uri mu mahanga urazi ico kintu uvuze cha Big Fizzo tuvyemeranye yuko atandukanye na ba Berry Music atandukanye na ba Alvin kuko Big Fizzo mu Butaliyano abana n'umugore bro kandi umugore we turazi ko afise akanota umugore we n'umuganga mu Butaliyano bitandukanye na ba Alvin Smith Alvin Smith muri Kenya nta family yagiye kurondera ubuzima nivyo bose bagiye kurondera ubuzima ariko sico kimwe sico kimwe Big Fizzo afise family hariya no musa ashobora kubura umugore we akamusova Kidumu nawe nyene nuko nyene muri Kenya Kidumu afise umugore wiwe muri Kenya bitandukanye na Alvin yagiye gupagasa ari umutwe wenyene agiye kurondera ndabira Berry Music famille yiwe niba mu Kanyosha nitubizi niba mu gisigara ca Bujumbura Berry Music ari Canada siko yagiye kurondera ubuzima ubona heruka kuduha umuziki wavuga neza yuko kuraje yarahevye urakoze nico gituma niko ndakubarira Alvin twarabonye urwego rwiwe Alvin byari bikwiye neza yuko hako ugenda imbere y'abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakagucisha mu ijisho byari bikwiye neza yuko ugira ama repetition nka kera ukagarukana ijwi ryawe performance yawe nziza kuko Igitega waramaramaje umuziki w'u Burundi kuko yaragiye imbere nawe nitwenga bro ijwi riranagenda Alvin twarabonye urwego rwiwe ariko tunamushimira cyane kubera yagarutse mu Burundi tunizere yuko azoduha n'ikindi gikorwa ciza ariko asubira mu marepetition kuko twarabonye yuko muri Kenya tigeze agiye mu vy'umuziki ahubwo yagiye gukina za cinema ziwe yagiye muri TikTok sasa hari undi mupeti mushasha yitwa Adric Akim ariko arakora neza kweri mani sana ariko arakora neza ku buryo jewe fise n'ubwoba ko abo banyarwanda bashobora kumutwara kwanza baranabitanguye ndiko ndabona n'imbuga zabo bakora muyitirira uravye kuva ku ndirimbo yiwe Penkiller ni indirimbo ubona ko yakozwe challenge cyane n'abanyarwanda
burya ijya penkira kuba yarageze hajya ikaronka ama views arenga miliyoni 2 n'abanyarwanda babifisemo uruhara inyuma yo kumukorera ama challenge barabona ko akunzwe mu gihugu cy'u Rwanda hari abapeti baba dancers bo mu Rwanda nuko nibagiye izina ryabo yitwa Moles Kids baramurondeye bakorana indirimbo yabo urumva inyuma yaho aduhinda indirimbo bari kumwe na papa cyangwa urumva uruziga ruguma rugaruka hehe mu Rwanda ni kuvuga ibintu byose biracyari mu Rwanda penkira ko gufata hit nihe mu Rwanda bajya abapeti bakamurondera bagakorana collabo ubu nawe yaje n'indi collabo yiwe ya papa cyangwa yitwa Jame iyo collabo ntituzi ngo yayironse gute ntituzi ngo abamufashije ni bande rero niyo mpamvu ndakubwira ati jewe fise ubwoba ko dushobora kumuhomba tumwirengagije ugasanga mu minsi ariko yiyitirira igihugu cy'u Rwanda abanyarwanda baramudupapuye aragiye yitwa Akim rero biriko bivuga ko ateye ubwoba mu muziki mbega wewe umubona gute urumva jingira mvuge kino kintu yarasohoye indirimbo yitwa Painkiller igeze ku miliyoni 3 bro siko sivyo ubona neza yuko n'indirimbo yavugishije abantu benshi bakoze ama challenge menshi bakoze ama challenge ku ndirimbo Painkiller aho mubona neza yuko batanguye kumwiyitirira bro siko ariko ndiko ndasaba abakunzi b'umuziki w'u Burundi uno mwana Adrika Kim tumuha umwanya indirimbo yiwe bose indirimbo yitwa Jame imaze ukwezi kose ifise ibihumbi 800 ubona neza yuko igiri kwiza umuriyoni siko Adrika Kim ariko aratera ubwoba abantu benshi bagiye batandukanye siko bagiye batandukanye aho ubona neza yuko hariho imbuga nyinshi zo mu Rwanda zatanguye ziko ziramwitirira ziko ziritirira yuko ari umupeti ava mu Rwanda ariko n'umupeti wo mu Cibitoke cya Rugombo bro siko n'umupeti wo mu Cibitoke cya Rugombo ariko yarashoboye kugenda kugira featuring n'aba Moles Kids babana siko aho ubona neza yuko indirimbo ziwe ziryoshe gukora ama challenge ya TikTok siko ariho byatanguye kubona yuko abanyarwanda benshi bako baramwitirira kuko indirimbo ziwe zikogwa challenge n'abanyarwanda kazi benshi kuruta barundi siko Nico kintu usaba abakunzi b'umuziki cyangwa abakunzi ba East African bose muri rusangi Adrika Kim tumanda tumushigikira cyane urabona neza yuko hariho abantu benshi ko barajugumira cyangwa bako baragira ubwoba kuko ubona neza yuko ano maraso ya Adrika Kim ariko aratahugwa cyangwa ariko arakundwa cyane muri no muziki wacu mu gihugu cyacu Burundi mu kurangiza ariko uraziraza mu kurangiza nimwe mu nkuru tugiye kubaha itarakora hasi nimwe mu nkuru cyane iri kiravugwa cyane hagati ya big manager inshuti ya bose hamwe na Monia Flair bivugwa yuko bashoboye gutandukana boba bamaze kuva n'umuryango wa Mo Gang icyo dusigaje kumenya bavanye gute bavanye kubera iki iyi nimwe mu nkuru nimwe mu nkuru bagiye kuronka kuri Anashia gusa siko bivugwa neza yuko manager inshuti ya bose yashoboye kuvana na Monia Flair mu kiringo c'imyaka 3 bari bamaze imisi bakorana kandi na inshuti ya bose akanashima cyane anashimira umuryango wa Mo Gang mu kiringo bari bamaze imisi bakorana aranaheza aranavuga ati nzona bakumbura ariko iyi nimwe mu nkuru bazogenda baronka mu kiganiro cagutse bamenya ukuri kose ati mbiga big manager nshuti ya bose mu kuvana na Monia Flair vyagenze gute turabashimira cyane iyo ni nkuru ndabahaye mu gusezera reka tubibutse ko tuba turi kumwe na Bartender Bar ndetse na DH Telecom nkuko twabibabwiye reka tubashimire mwebwe mwese mushoboye kugeza ikiganiro ngaha abantu bagejeje ikiganiro ngaha n'abantu bacu kweri baradukunda mubawe
mwandike muri commentaire mushireyo amadarapo y'igihugu murimwo murakoze cyane jewe mba ndi bat mix easy imbere ya kamera ku gatebe k'ubusesanguzi mikoro ya kabiri ni Gundos MC Gundos dusubire tuhure rero mu kiganiro cy'ubutaha dufite energy nyizi nyene za zindi nyene safi sana.